Turabaramukije bakunzi mudukurikira ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha. Je muvugana ni Daniel Mugisha. Mugiye gukurikira ikiganiro muzohora muronka imisi yose amateka ibikogwa n'ivyaranze abanyepolitike mu Burundi muri kahise no muri kubu. Murahawe ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri ca kiganiro c'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike b'u Burundi. Mu kiganiro c'uno munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ivyaranze abantu babiri bari mu ntwazangabo za mbere z'u Burundi batewe iteka ridasanzwe aho Burundi bwikukira. Umwe yamanuye irya nyuma ibendera ry'Ububirigi, uwundi yamanitse irya mbere ibendera ry'u Burundi. Abo bantu ni bande? Ninde yamanuye ibendera ry'Ababirigi? Ninde yamanitse ibendera ry'u Burundi? Lieutenant Nicodemu Kamurari niwe yamanuye irya nyuma ibendera ry'Ububirigi ryari rimanitse mu Burundi kuva mu 1919. Aho hari kuwa mbere mu Kakaro 1962. Kapitani Marcien Burasekuye niwe kuwa mbere mu Kakaro 1962 yamanitse ubwa mbere ibendera ry'u Burundi. Hari ku munsi w'Imana kuwa mbere mu Kakaro 1962. Ibirori vyabereye kuri Stade Prince Louis Gasore ubu yitwa Stade Intwari imbere y'umwami w'u Burundi, abategetsi b'u Burundi, intumwa z'Ububirigi be n'abandi bagenzi b'u Burundi. Isaha zine z'igitondo niho Lieutenant Nicodemu Kamurari yahabwa itegeko na Kapiteni Bernard Rubeya maze agira intambuko zitatu imbere. Ururirimbo ruhayagiza Ububirigi Brabanson ruravuga, Kamurari aramanura ibendera ry'Ububirigi ararizinga agira intambuko zitatu asubira inyuma. Ku itegeko rya Kapiteni Rubeya, Kapitani Marcien Burasekuye agira intambwe zitatu imbere. Burundi bwacira samirana irya mbere mu gihugu c'u Burundi. Burasekuye amanika ibendera ry'u Burundi. Ibendera ry'ico gihe riratandukanye gato n'iry'ubu, amabara n'ingene apanze ni kurya nyene, ariko hagati hari isaka n'ingoma. Aho twinjiriye muri Republika, isaka n'ingoma vyasubirijwe n'inyenyeri zitatu. Burasekuye ahejeje agira intambuko zitatu asubira inyuma. Ako kanya vyamuzinga birasirana inshuro 21 maze Burundi buba burikukiye. Yaba Kamurari yaba Burasekuye bose ko ari babiri bari mu ntwazangabo za mbere z'u Burundi. Nicodemu Kamurari yavukiye mu gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu 1941. Yize amashure mato mato mu gashikanwa ni Murehe muri komine Marangara, abandaniza yisumbuye mu Rugari mu ntara ya Muyinga aho yarangirije muri Ruheshi 1960. Muri Mukakaro 1960 Kamurari yinjiye mu gisirikare Igitega aho Ababirigi bari batanguye kwigisha abarundi vya gisirikare. Ari mu basirikare ba mbere bigishirijwe mu Burundi. Mu 1961 yinjiye mu ishure ry'intwazangabo. Mu 1964 yaragiye gukarisha ubwenge mu Bubirigi muri École d'Infanterie d'Arlon, maze mu nyuma araja no mu ishure ry'ukwinonora imitsi rya Epen mu Bubirigi nyene. Mu 1970 Nicodemu Kamurari yaravuye mu gisirikare c'u Burundi ku ipete rya kapitene, arahunga kanya kubera umutekano wiwe wari ubangamiwe. Mu nyuma aragaruka abarikorera utwiwe. Inyuma yaho Perezida Bagaza afatiye ubutegetsi mu 1976 akanashiraho ubushikiranganje bw'ugwaruka, inkino n'imico kama, Kamurari yarahawe akazi muri ubwo bushikiranganje, mbere anagenwa kuba umuyobozi mukuru ajejwe ivyo kwinonora imitsi. Yagumye akora muri ubwo bushikiranganje gushika kukuruke. Mutama Kamurari yitavye Imana mu 2017 ashingurwa n'iteka ry'intwazangabo z'u Burundi. Nidufise amakuru menshi ajanye na Marcien Burasekuye, ariko ico tuzi nuko nawe ari mu ntwazangabo za mbere z'u Burundi kandi ko yajejwe amabanga akomeye mu gisirikare n'igihugu. Muri Munyonyo 1966 Kapiteni Marcien Burasekuye ari mu ntwazangabo 10 zafatanije na Kapiteni Michel Micombero gutembagaza umwami ntare wa gatanu Karori Ndizeye. Izo ntwazangabo zikaba zari mu rwego rutwara igihugu bise Conseil National de la Révolution. Nidufise amakuru y'amabanga yandi yagiye arazezwa, ariko ikizwi nuko muri ndamukizi 1972 komanda Marcien Burasekuye yarafashwe aricwa.
muri ruheshi 1962 umwami Mwambutsa yahawe urutonde rw'intwaramiheto z'u Burundi ngo atoremwo babiri bazomanura ibendera ry'ububirigi bakanaduza iry'u Burundi ku munsi wo kwikukira. Mwami Mwambutsa yahisemwo Lieutenant Nicodemu Kamurari na Kapiteni Marcien Burasekuye kumbure mu ntumbero yo kwerekana ko ubumwe bw'abarundi ari wo mushinge wo kubakirako intara yo kwikukira. Umwe yari umuganwa uwundi yari umuhutu. Ubwo bumwe nibwo bwahavuye buhungabana, igihugu kirasesa amaraso y'abana bacu. Uko ubuzima bw'izo ntwazangabo zibiri bwahavuye bugenda, n'ishusho nyene y'u Burundi bwatakaje ubumwe nyuma yo kwikukira. Mu 1970 Kapiteni Nicodemu Kamurari yaravuye mu gisirikare amaze kuronka amakuru menshi avuga umugambi wo kumugandagura, azira ko ari umuganwa azohava afasha umwami kugaruka. Ico gihe yaranahunze igihugu ciwe. Imyaka 2 gusa inyuma yiwe Marcien Burasekuye yarafashwe yagirizwa ko yari yateguye igandagurwa rya President Michel Micombero mwijoro ry'uwa 29 ndamukiza 1972. Yagirijwe kandi ko ari we yari kuja gutangaza ku radio ko ubutegetsi butembagajwe, akanatanguza isango ryo gutema abatutsi mu gihugu ciwe. Komanda Burasekuye ntigeze ajanwe imbere ya sentare ngo yiregure. Yarishwe kuwa 30 ndamukiza. Biraguye ko twomenya ukuri kw'ico gihe mu gihe hatabonetse umugwi wo kuvugana ukuri wizewe n'abarundi bose. Gushika ubu turonka uguri guhengamiye ku bwoko, ibyo navyo ntaco bidufasha kiretse kuvomera ukwinubana hagati y'amoko mu Burundi. Indoto ya Rwagasore, indoto ya Mwambutsa, indoto yari ifatanye no kwikukira ku Burundi, indoto yo kubaka igihugu abarundi bose babayeho mu kwidegemvya kandi bateye imbere iracari kure cyane. Ugwaruka guno munsi rukwiye gufata intumbero nshasha itandukanye n'iyabadutwaye inyuma y'uwa mbere mu kakaro 1962 badushizemwo gushika ubu, maze hakaboneka Uburundi bw'abarundi bose bakaririmbira hamwe bati Burundi bwacu. Aha niho turangirije ikiganiro cuno munsi, tubibutse kutubwira ico mwakuyemwo muciye muri comment ariyo commentaire, kugira like ariyo j'aime, no mu kugisangiza abandi mu kugira partage ariyo share. Naho ubutaha.